data uhoraho data ugororoka banza wifate ku mutima nawe mu gusenga yego cyane nkoresha ukuryo koresha ukuryo data ugororoka data uhoraho data ugira neza turagushima ukuntu ushaka kudufasha no kutugira neza turashima ukuntu ushaka kutuneshereza turashima kandi ukuntu ushika kubana natwe naho hari ikibazo cy'igitoro ariko uradufasha bikagenda neza abantu bashaka kuyunguruza buke buke bigakoreka ariko umuceri gwo muduga data gerageza turabira ikibazo cy'umuceri abantu bararima ariko ikiro kigeze kuri 3 na 5 4 ububwira ngo cy'umuceri uri umugabo data tufashe turongekira isima buseko data iko yatari ingorane umuvugo ugeze muri 35 kandi bakuma basemerera ati subiza kuri 45 sinzi ko abarundi benshi bafite amatiki koto mu matwi tufashe kera hari imikeke y'igihumbi uyu mikeke gwa 20,000 data none tuyikure iyo 20,000 tufashe imikeke yongere yururuke toye imikeke y'igihumbi ya 2 bazo tumushira kuri 5 kilo c'inyama cyaduze data kigeze mu 15 cy'umusoso canga uni 11 tufashe yongere umanure canga na magufa ibyo bigufa none bimanure tumushira ku 8,000 uzobukoze data tugirire neza bame bayora umusenyi data baguma baduzi benigeze kuri suwasati none tuzubaka gute reka basi twibere mu binombori tufashe tugirire neza data n'amasomvyi yazimvye tubereze isomvyi data zime bita imyiruba somvyi sigaye zigugwa 10,000 kuva kera narindiza kugwa amajana tugirire neza data uzobukoze tubisabye tuvyizigiye byizera ko kandi tuzobana nawe muri bwa buzima bwiza byose bizokoreka mu ijuru ndazi ko ndiko ndubaka y'inzu mbuze imifuko 50 nzoyigura iki kwisima yaduze manura igiciyo cy'isima kugira amarira inzu yanjye ndiko ndubaka mu ijuru urakoze amen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV, ni televiziyo yanyu ibazanira impano nyinshi, ni televiziyo yanyu ibazanira abantu bose bakora ibikorwa mvabwenge, abaririmbyi, abakina comedy, byose turabizana. Musanzwe muzi yuko dufitaniye ubufatanye na Source Dinir, ariko murabona kuno munsi atariho turi. Uno munsi tukaba twasanze uwo tugiye kurondera ku kazi kugira ashobore kutubwira ivy'umwuga wiwe asanzwe akora, niko bimeze byose. Uno munsi rero ni Vivance mwambonye kuri imbere canke kuri kamera, imbere ya kamera, ariko inyuma ya kamera hariyo Beni ni wari karamfasha kugira amasanamu muyabone neza. Ni Empower TV. Uno munsi twagiye kurondera nde, hari abantu benshi bakina amakomedi, hari abantu benshi bakira ibikino byo gutwenza canke bakora umwuga wo gutwenza abantu, ariko bose bafise babikuye. Hari umuntu kabisa ari mu bantu babitanguje, uretse babandi muzi bahamishu bande, ariko ari mu bantu babimazemwo imyaka myinshi. Niwe twagiye kurondera uno munsi, mukaba mumuzi ku izina rya Nzokira Gabriel. Nukuri ko Imana mvuze Nzokira Gabriel mwotembera nta numwe mumenye. Reka tubanze tumubereke kwanza, hanyuma duce tuvuga izina bamutaze. Reka Nzokira Gabriel nta numwe mumenye. Karibu Nzokira, umupastori. Umutumira safi umutumira wacu safi mzee urakomeye Oya uriya komere gisahira mu umeze neza yego je meze neza numva kamitende karimwo warumaze misugo he none oya mvuga kamitende kubijanye no gufungura mu byaremera bari ya kamera ibijanye no gufungura yari giye bicaga nayo gacusanga umuntu yabuze no twafungura twahereza umuntu wacanga hereza menyo bana nk'ibigori ntibirera kugira ngo tutaronka utugori twokeje tujya turafasha mu nitwo abantu bahereza menyo yego cyane okay Nzokira Gabriel
kweli mukurukuru ukwiye kubivuga mu kilatini ni inzoka isiga bisi acha ibyo bitu inzoka isiga bisi icyo ni kilatini yego magari amazina yawe agera kuri 10 nico ntandari murakura kumbe ubu 10 ararenga kabisa hamwe bari 10 ni kuvuga ko no bafise imyaka 10 yasigaho twagiye yego cyane nje sana nitwa chiba ngo kolomboka chimpunga kambembe kambuzi kamberembere ulinga nkoyo bakasiri bambila Yusufu Salumu Jiblile banzu baze ma chance maresha toujours fois 10 Elias Mukurukuru mwabyumvise rero ayo niyo mazina yiwe uno muzi turaza kuganira bitari bike muga ntaho twabitekeye Oya si bintu turaza kuganira bitari bike turi kumwe na Mukurukuru kambembe kambuzi je ntumubwire ngo ndasubira ngo amazina yiwe yose no twifuje Mukurukuru imbere yuko twinjira mu kiyago anyezina anagomba ndakubaze wamaze iminsi myinshi sino kubaza ngo watanguye ryari n'ukuri noba ndagusubije inyuma cyane umaze imyaka myinshi muri comedy mbe comedy bujya nakazi yego nakazi kako karatunze abantu benshi hari abantu natunzwe na comedy wowe nturimwo je ndiko ndavyihweza mbona umengo ntacyo bikumariye api ntacyo bimariye kabisa kurazi gito ntacyo bimariye bon urabona umuntu akiguhamagara akakubwira ngo ngusoze nguraza ngo wanime ndafise 20,000 hari akamaro kabisa karimwe ubu urabona n'igitoro cyarazimbye none arafise imodoka banze yarashaka kuganirira burya bidukorako bidukorako nshuti yanje burya anye wagira imodoka utagira imodoka wagira ipikipiki utayigira igitoro kibonetse wewe ugenda n'amaguru ni wewe worohererwa mbere kurusha mwene imodoka safi barubizi kuko nk'ubu nyiri kurambira ko kuva mu Kanyosha gushika mu Rumonge ndiho ibihumbi 10 uravyumva uribaza ko ari cyoroshe oya nkuri jewe rero ngenda n'amaguru ni jewe nteseka kurusha mwene imodoka kuko mwene imodoka wewe ayitware yuzuye abantu ayitware igaragara igitoro n'icaki nyene ariko je sinzovaga n'amaguru ngende mu Rumonge ndibikunda sizo kwiyunguruza rero urumva umuntu akiguhamagarira akavuga ngo ndaguha 20,000 no kuvuga ngo hayitike gutwara mu Rumonge yongera ugaruke none mpamvu hitana umukate w'abana rero no bifata rero ko arakazi cyangwa avuga ati birafise ico bimariye mu gihe umuntu yompamagara Mukurukuru uri hehe ngo sinyiranire na Bankobu ngo sinyiranire na Interbank ngo muri n'amasezerano na Brarudi bakamo miliyoni 200 cyavuga ati vya bintu bifise ico bimariye nane abandi bakimpamagara gusa ngo ndagusorora ngo dusangire inyama abana none izo nyama baziriye ko Ukaba sinzi ko wanyuzwe n'inyishu canke hari ikindi kibazo ufise ngo ngenda kwishura ibibazo byo turi cyane bifise ni byinshi urambaza nta ngorane mugabo abandi hari abanza numva ngo basinyanye sinzi n'amashiramwe atandukanye sino yavuga ntibaturishe wewe bite canke we management nta management ufise nico gituma kurondera amasoko canke abatanga amasoko hari ivyo bisunga kugira bayatange abatanga amasoko gambe ivyo bisunga ivyo rero ntiturabimenya turacabishakisha turacabirondera ntitwabimenya ngira kumbe natwe tuzoheza rero turonke isoko nico cyambere hamwe kigira kabiri nta management y'office oya na office kabisa ni uri satuntu twanje ndamenyegendera ko nawe urazi kubavuza ko atari miri impeshi urumva ivyo byose rero biri mu bintu bituma iterambere bigorana yego cyane hama rero yindi ngorane burya vivance burya abantu benshi bashaka gufasha uwafashijwe bafasha uwafashijwe kubera baraba umuntu bakabona nta kintu afise aragaragara cyava ngo ujyazoshika he bizogenda gute mugabo bamaze kubona uguze kinga abandi bashaka kuguhereza imodoka abagenda n'amaguru cyava ngo ujya ngo atani kinga afise ngo tumufasha gute ngo twumufasha gute urumva rero cyo usanga ibyo bintu biragorana ariko rero turizera urazi yuko igikuru ari gusenga gushira Imana imbere amatwizerere ko ibintu bishobora neza igikuru no kuburi mu mwuka ukiri mu mubiri wihebura ibintu uguma wizeye nuko rero twari tukivugana ivyerekeye akazi ikiwe Mukurukuru ukinye comedy imyaka ataremeka je narakuba mbe amakuru yawe yaherera he wavuga wambaye amasafuriya wambaye iki agiye kuri YouTube yagiye kuri YouTube abantu benshi baranabikunda no bahora bavyumviza bakanabiraba ariko igihe YouTube ya mbere yitwa Mukurukuru show niko yitwa Mukurukuru show
bijya rero nama ndakubwira nayo ko ndakuyagira abantu si cyoroshe wayidufashije mu kuyugurura acha tubwira ngo gakode narayibagiye modo pass narayibagiye yo yibagira gute ndabiza cyarayihindura munyuma yamaze kuyihindura twagize ngo dusubire ngo no kubitabwo narabitaye ati yampaye isuka ivya bintu rero ni atari tuca tuba rero tuca tuba obligé gukreya iyindi tuca dushaya iyindi rero yitwa Mukurukuru comedy rero yoyo irahari yoyo iri active kandi ugiyeyo kabisa usanga ibintu bimeze neza gusa narimaze igihe nta atabishasha nshirako bivanye n'iki n'uburyo bwa kamera kubera kamera atari nka wewe wagize amahigo kayironka iragoye muhongo uraza umuntu azakuya ngo 50 uko giye ngo senkanimire yuno munsi nayo urabona ari hatari ntivyoroshe mbaze ujya nkuru uvuga utera hajye uzikura zijya nkuru ndazikura mu mutwe hari n'ikindi gihe usanga ndazikuye mu mashisheti ikindi gihe nkazikura mu kwaha yego hari n'igihe bishobora gushika ugasanga zivuye mu matwi ubu ari inkuru nshasha ndiko ndazana ziva mu matwi ukuvuga ndafata nk'amatwi nkagira guca ngize gucanye inshuro 10 inkuru cikoroka ubwo nyene kabisa urumva kugira inkuru 10 amatwi aba yaraye nico gituma rero ubunye n'inkuru bona zigenda zigabanuka kuko ndababara cyane ubwo ntoronka nk'abantu bagira akantu nyene ko kumfata mu mugongo apana bimwe vyago cyane oya urumva gufata mu mugongo umuntu biri mu buryo bushika nka 10 ushaka gufata umuntu mu mugongo kubera umuhaye amahera ushaka gufata umuntu mu mugongo kubera umuhaye cyajya ushaka gufata umuntu mu mugongo umuhaye lift burya byose ni byo gufata umuntu mu mugongo kuri mariage kuri dote ibyo byose umufashe mu mugongo ukafata mu mugongo mu kumva kamera ukafata mu mugongo muri maquillage nagiye nyene tundu twiza nyene ngababye uraze ngo muwe nagiye muri salon nyonyo mu salon bakankora nyene abantu benshi cyangwa ugasore nakaye bagati umva none mwe ntimuzi mwe ko abantu bose bagomba kuvuga bahengama ibintu nawe babizi bana nk'ubuje umunsi nagiye muri salon bakankora bien so salon wenda kurusha ubusore ntumbwire yego icyo gusa nobura n'ubwanwa bwawe koko ubwanwa wewe kugira ngo ubonekane ko ari amasomvye menshi urumva isomvye najaza cyazizanira ubwanwa turi kumwe na Mukurukuru turiko dutera inkuru turiko tuyaga ariko twatanguye benshi bamenyere cyo gutera inkuru jewe ntavyo ndimo hari isuka dufise turiko turayaga tuzitere bandanye yego okay turiko turayaga na Mukurukuru twatanguye tuvuga ndaze benshi murindiriye ngo kutamubaza ibintu kugira dutwenge ariko twaduze buke buke Mukurukuru usanzwe ufise umuryango kandi akazi kariko navuze umuryango mu nzu bagitunze muhira nagize ufise umuryango oya usanzwe ufise umuryango kandi umuntu wese akora akazi kugira yibesheho abesheho nabo atunze mbega naho wavuze ati je kubwanje mbona komenda atacimariye ariko nawe ntubuze rimwe umaze gusuma kubera akazi wakoze oya si rimwe oya ari keshi cyane gose nabuze imodoka muri inzu nziza ariko byo gusoma byo ndasuma ndasuma kubera nyene comedy kabisa ego abana bagaryoherwa cyane gose ego bakanezerwa nagenda kubwira buryo umuntu w'umugabo kenshi uzohora utahukanye isashi haje utahukanye isashi ukaba ufise abana nitega rikomeye cyane ntumbwire cyane gose utahukanye isashi uzahumva abantu bayango papa gogo bazabarirwa ngo yambi ariko munsi utasha tasashi ufise baza barirwa ngo papa gogo bagira gucyo bakarana tasashi ufise ngo sigo Odavuga ngo sigo siru papa yego cyane okay nuko turikira Mukurukuru ngomba kumenya hajya ngo inkuru muvuga ngo ni inkuru mubona mu bantu cyangwa mukaraba nko mu bantu niho rero hatandukaniye aya makomedi stand up comedy kuko ngusanga igoye cyane uvuga ivyo ubona mbwira uramaze kuja ahantu bagutumiye ukahagaruka ukavuga ati uno munsi inkuru ndazibuze kabisa ukavuga ibintu ukavuga ati je naho ibintu arije ndiko ndabivuga uno munsi ntibitwengeje oya ntibirashikira kabisa kubera jewe nshitse ahantu ngize nk'amahigwe ngize amahigwe nkashika kare abantu bagatangura kuza ariho ndi abantu hakabamo nk'abaririmbyi ariho ndi hakabaho umu MC ariho ndi hakaba nk'uvuga ijambo ariho ndi nagenda kubwire ko inkuru mba ndazironse ego nza gushikirwa inkuru nazironse kandi zibatwenza bivanye n'amajambo muba mwavuze yoshitse ntevye naho
Jitse ntevye nkagira amahirwe nkagwa nko muri embouteillage y'imodoka. Cyane nkabona nk'aka accident kabaye accident mwibarabara. Inkuru hamba ndazironse. Nza gushikayo maze koronka zibica zitatu nza kubabwira. Aho rero izindi ziza kuza ziza kwiyongera ari uko namaze kuronka ico ndababwira. Gusa hariho igihe bigora nagacamwa. Washaka kugenda ahantu dufate nk'ubu ukagenda uzi neza yuko 80% yabaza kuba bari mu rugo rubanza ari abantu baryoherwa n'inkuru izo zose. Inkuru izo zose washikayo ukazamva barakubwiye ngo rero ngo wikebuke ngo harimo abategetsi ngaha ngo harure rero ngo umenye ivyo uvuga. Ubwo bwa mbere ushobora kantu kubwoba ubwo nyene babwinjiye nizo wateguye zose kuvuga uca utangura kuzigirira ko amakenga uvuga ati ibintu ni nabivuga ko nari nateguye ko nza kuvuga yuko abantu benshi bafashwe n'ingwara yo gucibwamwo bagenda bikagenda bikagurukuru ubwo simpava ni yanduza kumushikiranganje munakari ngaha acavuga ati uyu muntu ariko aramena amabanga yanje canke ibiki nibiki. Ivyo bintu rero bigacyumva biraguteye ubwoba. Ico gihe rero umaze kugira kantu k'ubwoba ucukora udari aleze inkuru zitangura zikabura utakwiyumvira ivyo uvuga ugaca usanga bigace bikugora. Ikindi kintu niyo ugiye ahantu nyene nkuko abantu bakakubwira ati waruzi ko wanima inkuru abantu hose bagatwenga bakaryoherwa ubwo bacushika bagashoka ati ngaha nabakizwa gusa nabakizwa umenye ivyo uvuga. Ico kintu ucuja mu 200 yego mugabo usanzwe n'umupasteur mugabo rero ariko kiraguperturba kubera ivyo bo wapanze mu mutwe biba ari vyinshi mugabo kantu kaje ushaka kugira urumva urabona ibiki none kabasha dufate nk'akaruriro nk'ubu unye wateguye kuvuga yuko uza gutera inkuru uvuga ati umunsi umwe nagiye gusenga hashitseyo hanyuma rero atari umupatiri yari gusoma misa tabareba umupatiri yari gusoma misa tagize gucanye tabona umukobwa bari bakundana uyu mukobwa rero akaba yitwa kanaka uravyumva ati rero patiri yari yateguye tuvuga ati yari yitwa Yusra dufate yitwa Rusiya ati patiri rero akaba yateguye gusoma muri Luka rero niho yaca bibona agize gutya abona Rusiya ni hari aca aravuga ati hakuvuga ati ivyo dusoma monjere ntagatifu yanditswe na Luka ati aca avuga ati ivyo dusoma monjere ntagatifu yanditswe na Rusiya. Ico gihe rero bavuga ati ari abapatiri aho kantu agateguye ako nyega caka vamwo gace gakoroka hanyuma rero gashita kuvuga ati none kabasha mvuga iki ndondera ibiki mugabo kenshi yuri umukomedie wa vrai urahinyanyura nturi cyo vuga nabo baba bakubwiye gucyo nturi cyo vuga nk'akarero nkuba kubwiye tigenda twenze umukuru w'igihugu tigenda twenze umukuru w'igihugu ukagenda washikayo bagashaka kugira bati aranka umuntu amusubira bo mwijwe giye aravyanga byo uracyumva ico kintu wari wateguye kuza kumusubira uza kumusubiramwo vyose birapfa bigakatika ushitse imbere y'ibikino cya mbere utangura kubira icyuya nico gitakuba ikigira kabije utakugigimiza ico bitakubegeya indome ntizisohoke neza ni kwa kundi rero ngiye ugiye nk'ubu onye uzogenda ugiye kuresha umukobwa bana nk'ubu wewe uracyarisha ugiye kuresha kugenda kuresha umukobwa oya jewe wapi sinkiresha je mushaka abantu bampa amahera mugabo ari umumama afisa amafaranga mama muzuri yiko na franga yiko na pesa
uya twoganira yego naho vyaba ari ubwo mu message ngo sheri nguri he ngo sheri ngo twabonana ngo sheri ngo ngura akanyama ngo brushete ngo sheri agafana akona bebete na uko ariko rero ari umumama uyafisa amafaranga ndavuga ati urazoza tuyage ati Mukurukuru ndakunda kumva ku radio uvuga ama projet y'ibintu byo korora ibintu byo kurima none ivyo ni tukabikorana wowe ndi tayari kabisa mvuga ati tubikorane dukore kabisa dukore kugira ngo turabe ko twokwiteza imbere ndavuga ati ariko yenda afise umugore n'abana tubana tugende babone nabo bakubone bamenye n'ivyo tugiye gukorana byo bavyiza cyane uravyumva muga nk'ubu wewe ugiye kuresha wewe ku ruhande rw'iwawe ukagenda kuresha umudada umudemu gucanye ushitse ukamupanga agacazi kigabo cy'ikibosi gifise imodokari gishitse agikraksona gusa akivuza isone pipipi bari nk'imindari muri clôture uzamva umutima ngo vo cyo bitaga kumbanye ngo kwa yinje ashitse indani gachavuga bukara gusukunda kuraba uravye ukunda kuraba ushitaka wewe ijambo rya mutakuvuga ushitaka kuvuga ngo urumva rero ngo mama wani yaza ngo ubwiye ngo naciye aha mukaba nijye majambo utakuvuga ko ushitaka kuvuga rero ujugumira yavuga avuze rero gatoya akavuga ngo yo nibiki ngo ndagiye ukabura n'ibyo uvuga ushitagwa rero kugira gute kubegeya nuko rero niko rero cyo bikugendera ni ushitse nkana imbere nyene icubera umukuru w'igihugu gashavuga ati ndakunda ibi ntubivuge ushitagwa rero kujugumira mugabo rero yushitse bakawugande umuntu wese kavuga ati karibu aleze ushutera inkuru neza ugatwenza abantu bagatwenga bakaryohera okay uramaze kugira amahirwe yo kubana n'umukuru w'igihugu mu maso waro nyakwigendera Petero nkuru nziza mbwira byagenze gute kugira rinda guhamagara ico gihe ko nawe wumva nawe utarugiye gutwenza sinzi byagenze gute uko vyagenze twari mu bintu twari kuri tempete tugiye kuri tempete hari foire rero nyene icubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Petero nkuru nziza araza Imana imuha uburuhukiro bwiza yego cyane ashitse ndavyibuka hariho umuntu abaturongora badutwara hanyuma ya muntu acatara kuvuga ngo ujya ngo ni Josephine Jones rero mwakorana yego hanyuma agejeje aho nyene nyakwigendera cyamubwira ati wonyere ku muntu bita Mukurukuru namuna wacavuga ati nujya acha agira gutya ndagenda shitse nicisha bagufi imbere yiwe urafukama ndafukama acambwira ati ntufukame acambwira umurongo muri Bibiliya uvuga ngo handitswe ngo ufukamira Imana yawe yo uko nyene ari n'amajambo yambwiye kabisa hanyuma ndaraba rero kurundi bubigenze ndabibura sinashaka kumuhagarara hejuru uravyumva mbo yambukije ko fukama nukuri nagenda kubwire ndabura amahoro ndajugumira ndabira icuya je narabize icuya mwana wa mama nagenda kubwire burya guhamagagwa n'umukuru w'igihugu niteka rikomeye cyane nagira ndakubwire nari mfise amajambo ari hagati y'umuriyoni n'umuriyaridi nari narateguye navuga nti hamwe nogirirwa amahirwe yo kubonana n'umukuru w'igihugu cy'Uburundi nzomubwira ibi nibi nari nabipanze nari mfise Bibiliya yose yuzuye ariko nagenda kubwire nshitse narabuze ikintu na kimwe novuga nishura gusa ivyambajije niho rero yambwiye ati niwe Mukurukuru ateyeko ti ajya amazina uvuga nayi wawe ateyeko tiwo yasubiramo ati nukuri nk'ubu ntarajya dongora kudasubiramo acha twinga avuga ati wa mugabo wawe je bya bintu wabona haravuga na hantu wa wavyanditse atoya no kuri kw'Imana cyane ko atashura rimwe njugumira rero ko atanashure na rimwe bihariye bavyigamwo je nabihawe na mpeme w'Imana muri wo guhaye tego ngo yusubira amajya amazina ndayamutondagurira aranezerwa cyane aca arambwira ati ufise impano ti impano ufise ntuyanjanjwe ko izo guteza imbere arambwira ati rero
cyo no gusaba ntuzoze uravanga abantu benshi baraza bagafata igifaransa bakavanga n'ivyongereza ibiswahili ibiki ati rero bikore mu kirundi tuzobikore mu kirundi kuko abantu aho wicaye wari naciye nja ku meza uracunya ndacunya ku meza ati bikore mu kirundi kuko ubikorera abarundi nawe uri umurundi ati none ntimubona ati abatanzania ntibikora mu giswahili cyabo tikore batwenza abatanzania babo ati nawe rero bikore mu kirundi kandi bizoguteza imbere murakoze cyane hanyuma arambaza ati ne ubaye ndambwira ati no kuri jewe nta ufise mba mugabo natsi ndaro mu kanyoshi tunazi ko tuzoba mu ijuru ngira aratwenga ndaguma gaho ndaburi ikintu kuri novuga we nta jambo ufise uvuga umutambukanye wiwe niwe yambwiye ati tuzogutumako uzoze muhira ati kandi turazi ko ni washika uko uzoba waje siko uzotaha yarabwiye ati nukuri jewe nanje taha narushe no kugera n'amaguru mugabe ikintu cya mbere nipfuza ndakeneye agaparasera kaho noba tikigira kabiri ndakeneye akamodoka nuko naragenze n'amaguru narushe tintu kuri mumfasha ibyo bintu bibiri mana yo mwijuru tikiye no kenguruka aho rero yakwigenda yaguma ndaba umutambukanye reroonyakwigendera aravuga ati ariko ngo ari gihe wewe ngurenza none ngo bijya ngo uvuga ngwimvubu ngo yashogira mariage ngo ni ngona ndanamubwira atego tibujya twigishiriza mu migani nka Yesu Kristo Yesu baramubajije ati mwigisha kubera kwigishiriza mu migani ababwira ati je nigishiza mu migani kugira ngo bafise muhemo w'Imana gutahura batahura ico ndiko ndavuga ti nanje rero nuko tajya kwisaba mashatse kuvuga kigabo kinini kivyibushe hize mariage n'akagore gato gato kimvyo nshatse kuvuga turabona imvubu nini ati abagore nabo ugasanga twaye umugore muto muto tinisha mashatse kuvuga ati muganda bivuze gutyo abantu ntibotwenga ariko nabicishije mu mvubu n'ingona abantu baratwenga nawe ndi rero aratwenga aca arambwira ati urazi ikintu tugushimira teba nuko utigera uvuga igishegu ku radio naje ndamubwira ati nukuri sinavuga igishegu kuko nanjye mfise abana b'abakobwa kandi batera bakura umukobwa umuvyaye kuwa mbere hagira kwa gatandatu atanga kugusanganira aza gutora isashu zanye ati je mbere niyo nguma mfise ubwoba ko nashaka gusanga mbere bakuze basigaye bandusha uburebure niyo nje ukazi nguma telefone ati mbona abakobwa bakiriye kwa kone nyene aratwenga aravuga ati nukuri twari tuzi ko bijye bintu banza kwicara ukavyiyumvira toya tinuko nyiri bizagucanye umwanya utari muto kabisa nyakwigendera aranyemerera yuko nzoshika ku rugo iwe no kuvuga ku kirimba kandi arambwira ko uyu munsi nzonezerwa uko no kuri ariko rero kubera abarundi bimwe nama ndakubwira bijya nyine none baza ngo icyatumye ntajayo n'igiki n'abarundi nibageze ugenda ati narageze genda Ukaba sibiritu ntiwagiye ati najangwa nande yaho usindiranjisha Ukaba mugabo ngo ari jingure yawe kumva ngo namba ari yaguye amaranga kugurukana kubera ubwo niwe nyine nyakwigendera haraho nyene nyakwigendera avuze ati yabivuze mbere mu Giswahili yavuze ati Moise ndakibuka chef protocole wiwe yari Moise mupe soda yake Moise acakora mu mafaranga ari bafise akura yo envelope iyo envelope vy'ukuri yari yanditse ko Mukurukuru kumbe ari umuntu ngaha yaragira aziwe riski yako hanyuma aho nyene Moise acarayima nyakwigena cyambwira ngo harura biko akwiye naje ku mutima ati mbe yashe nenda yaharura nguzi igitoki yazi bari ndaze banteguriye mugabo rero cyavuga ati nta kundi
ndayaharura ngize ndayaharura izi noti za 10 zebwaze zari za 5 gusa muhongo kwera kujugumira n'ubwoba n'igishiga cy'amafaranga uravyumva yari mwibahasha kuko nari menyereye ko abandi bose bayamba bambwiye ngo uragura ikiyeri abandi ngurana ifanta avunjije mbona rero iza 5 gusa ndiko ndayaharura araguruka erega amaca ngaha maguru ayanda cyaha ayanda cangaha anye cyanda hindukira cyandegerana yora guce ndayegeranya yose kwa kundi wa mugabo yaririmba peace and love ngo kusanya naje ndayakusanya nyambwe ati mutama tarakwiye nuko narumva ingero Mukurukuru yabonanye n'uwaho dari mukuru w'igihugu cacu urumva n'ivyamucikiye Mukurukuru nibaza ko waragiriwe amahirwe naragiriwe amahirwe naho hariho ivyo yari yakwemereye bitagenze neza bivanye n'umwanya ndetse n'ingene utashitse ku kirimba ngera kubwira gatonya uku kuboko kwamuramukije nagenda kubwiye ko kwamaze imisi 3 wundi muntu ndaguhaye oya nakugumije mu mufuko uvuga tumuye ati ni sawa yego umuntu wese ati namaro ndaguma ndaba gucyaye yego yari nikomeye cyane nuko ati umutambukanya mukuru w'igihugu yarambaje ati kubera iki ndatinda gushimira ko utavuga ibishego ku radio Mukurukuru nawe ati jewe n'ukuri sinshobora kubivuga kuko ndafise abakobwa bakuze ati ndafise abana bariko barakura Mukurukuru mbewe wifuza umukwe ameze gute umukwe nifuza ko mfise umwana w'umukobwa yego yase mfise umwe mfise abakobwa gusa nta mungu mfise imana ni bangahe abakobwa mfise ni 4 uravyumva kandi bose barakuze neza yego cyane bameze neza kandi mfise abana baza beza ntumbwire reka basana wewe canke basana mama bo umwe turasavya vrai abandi basana nyine wabo wifuza umukwe ameze gute rero rero je nifuza umukwe ubwa mbere azubaha umwana wanje nico kintu ca mbere azumubaha kandi amukunde uravyumva hanyuma rero congereyeko afise agafaranga washaka umugabo afise amafaranga yego cyane mugabo bwa mbere amukunda none baragusabye igihe baja kurondera mama wabo ubaza twamenye urazi wewe ibitenge naguze wewe ibitenge reka apa n'abandi bavuga ngo ku munsi wo kuza gutanga inkwano ngo inkoko zibiri oya apana abantu bambara amapantaro amajinisi bagaca baza ibandara yakorotse rino barageje bagaca baza nguruva mutama ujewe umukobwa ngo turakundana ngo kandi ngo ndifuza ngo yuko ngo twakubakana yosiwe ugacuga ati toka genda babari nabo baza ngo urabona ngo mutama mana mwihabwe cyubahiro cyane urumva ngo naricaye ngo ndasenga imana Imana ngo yanyeretse ko tuzojana i Buganda ibani habwe cyubahiro cyane ngo i Buganda ngo ni wewe tuzojana ngo kandi uzorongora bijana amasengesho sivyo yatwara ajana umugore wa biba kubiri ntabwo wafise abo rero ni bamwe mwe nabo rero ncanabwiye ati sigara bivuga yego ndaza kuko humva amatwi nibikeneye ko nakuraba humva amatwi umukwe nyamuko araza mukicara mukavugana namahoro murakomeye ko bigenda neza tego yo mutama ndazi ko abakobwa bawe bahuye n'ibibazo mama wabo yaritavye Imana no kuri wewe waragize ibishoboka urabarera barakuze bameze neza rero nanje nipfuza kubandaniriza aho ugeze yego nipfuza ko twobana nanaka tuzobaha tuzogenda guca ntacyo dufise jewe ntacyo mfise nta kintu mfise mugabo tugiye gukora kugira ngo Imana idufashe duheze uwo ni sawa uyo ni sawa nawe uzaza kubwira ngo urumva ngo cyangwa ufise imodoka ngo ntangorane ngo azubaho neza imodoka nizopfa bigura yimbwira se ndayibona hariho amajambo uzokwiye gukoresha we ntumbwire ibyo mbona oya mbwira ibiri muri wewe ibyo ntazi niho sawa nshaka kumenya Mukurukuru ngo urafise principe yawe iyo uri muri bisi ntuvuga kubera kutavuga iyo muri bisi ugize neza cyane gose urabona nejo ntawundi bwakimbaza twega bene cyanda gukunda uraciye ubwenge uretse guca ibitoki n'imisigati uraciye ubwenge yego urumva rero
je ndi muri bisi no kuri je simvuga naho tuba twicaranye ukambye ati wewe uri mukurukuru ukuri ndakurahira yego urazi cyo byavuye ucokoresha ijwi ryahe kandi basanzwe bari yo Imana yarampezagiye yampaye amajwi menshi cyane amajwi menshi jewe uri turi muri bisi turi kumwe ndaba umukongomani yuzuye akwije amategeko kabisa ntumbwire yego urashaka kumwe ati wewe uri mukurukuru apana bado yote banasema kama tunafanana lakini usiniuliza hata ingine sikule baba na mimi niko natafuta kumuona si amuona kata c'est vrai iko vile ule kwanza yuko Burundi mimi niko Kongoli sembeta kwa Mukurukuru iko vile jina tu ile Mukurukuru iko jina ba Kongomani lakini sio jina langu ile aho ntusubira kungora ntusubira yana kubera ikiwanga k'abantu bakumenya ico ndavyankirariye naraciye ku ntebe y'ishuri ngo baragacishe mu gatoyi hari ikintu abazungu abafaransa abantu bavuga igifaransa bavuga bati la grande familiarité engendre le mépris la grande familiarité engendre le mépris no kuvuga umumenyerano cyane w'abantu uzana kagaye bacha kumenyera ngo bagosira mu byabi ngo umupira w'impene ariko gose muri bisi kabisa ibyo birakenewe muri bisi birakenewe kabivasi ni nico gituma rero nca ndakurahira kabisa nka wewe nakubonye ko ari vivance kugira ntibigura ampamagara nkana guhamagara tukaca twicarana hari kibanza none bigura ampamagara twicaranye oya nuzoba kimpamagaye ibyo ushaka byose ubimbwira kubera twicaranye yego nuko mbere kenshi yo muri bisi nunika amaso ndaje ubustari nabwo nyene si bwiza cyane si bwiza cyane hajya nyene dusanzwe uba hajya usanzwe ubaye canke muhira haragerageye nk'abana bakakubwira ati papa dutwenze abana ntavyo barambwira kabisa mugabo abanye bamabaji ngo dutwenze yego ngo ndabatwenze kababwiye ati ariko rero buryo umuhogo nawo bukeneye akantu wofata fanya mucango teranya na bibiri basi je ndabatwenze none ari ivyagusabiriye bikore ngurumva ngurabona ati nta kundi reka rengiye kuzana igitabo nanditsemo inkuru ndazibateye ashangumiye Okay, nuko turiko turagereza gusozera Mukurukuru nshaka kumenya ikintu nihe umaze kuja kuri scene abantu bakavuga ati dusanze kabisa uri top sivyo twari twiteze ariko abantu hamwe uvayo bakanka kabisa ati subirayo nshatse kuvuga ibihe byiza umaze kugira muri comedy yawe aha mbere ni Makamba muri bar restaurant bacemwo yego niho habaye hambere kabisa ibyo byanshikiye ku buryo nahatswe no gusarara no kugwara harageze igihe mbere nsubiyeyo nijwi ryanka gusohoka Imakamba narabatambiye igikongomani cyo cyakira kuri je igikongomani za ndirimbo zazinizwe na Beraka Shelina Bella mugongo pasi mugongo kolobate pesa kiti na vandelaka ai mama zile nyimbo ngana zama be no kuvuga ndi mubi kuvuga ndimo ngana zama be ngana zama be nilingara hanyuma rero hadi na lobby tuzobona nejo ikindi hadi naho rero hadi naho ivyo vyanshikiye na hantu bita Indora naho nakoze ibintu nk'ivyo nk'incuro naho ne barashimye cyane bararyohewe ahandi hantu ni Musigati Musigati vraiment igihe najayo bwabo bwa mbere bwabo gira kabiri baranezerewe cyane barambwiye ati garuka inshuro nyinshi urumva rero ivyo biramaze kunshikira cyane aho ndakudondaguriye ego okay nuko rero Mukurukuru comedy twayitanguriye ko harugwaruka ruriko ruyijamwo ariko rumwe bakamara umwaka umwe ntidusubire kubumva abandi nabo umenga nabakinyi b'amasinema sindiko ndabavuga nabi hanyuma abandi nabi ivyo bakina n'ukuri kenshi usanga bakopia abandi nanje je ndakurikirana comedy cyane je ndakunda comedy ndakurikirana ba Eric Omondi ndakurikirana naba Professor Hamo bahariya muri Kenya ndakurikirana benshi hanyuma za Tanzania ndakurikirana ba Joti ndakurikirana ba Mpoki hariho kubera rero umuntu usanzwe biraba urabona ati naka yarasubiyemwo naka ariko wowe suko vunira kagohe muga ntavungisa nkuri sana vunira kagohe ugwaruka bo kubisanzwe cyo nagenda kubwire
inyishu ne kuguha wamaze kuyivuga benshi babije amatari vyabo babije amatari vyabo ni kujya ko baririmbye aho baririmbye ngo Fizo yasohoye iyo ngoma ngo bana ngo nanje nso kugira ingufu ngo sohora ingoma Fizo afise ijya mpano nawe ubwo musohora ingoma cyangwa ngira uririmbe kubera wumvise Fizo yaririmbye uravyumva n'abantu baje muri comedy nuko hari abavuga ngo ntezo kumera nka Mukurukuru Mukurukuru afise impano yiwe yahawe nawe si impano ivyigangeso nguko kandi bivuze benshi mu comedy dufise hano n'abantu bagiriwe amahigwe bamenye icyongereza abandi bamenye igifaransa bikora vyumva bagaca bafata rero comedy ziri mu cyongereza bagaca bazishira mu kirundi abandi bagafata zya comedy ziri mu gifaransa bakazishira mu kirundi uravyumva benshi umubwiye ati gira ivyiwawe wapi burya nanje ndafise abakomediye nemera cyane gose nk'umukomediye ashobora gusubira makagusubiramo umukuru w'igihugu cyanaka ukumva tuyu kabisa yaguyeko kabajya abantu genda bemera cyane abandi bakomediye nemera nabo bazana ivyabo nkuko wanje akaza ivyiwe bajya ni sawa rero tugarutse rero ku bakiri bato ku bajene borondera ivyabo kuko barakwiye kumenya yuko nta muntu adapfa sivyo kandi nta muntu adasaza rero iyo wa muntu yitavye Imana wahora usubiramo vya wa muntu none yitavye Imana umvu zose akukura bizosura kuvaye rondera kwawe abari vyo ukoresha wemere kubitike ukene ugire gute bamenye kandi yuko kugira ngo utere imbere bica kuremana bica kurura kubidika kabisa bikagenda kure hanyuma rero umaze gutera imbere rero ntutangura kwishima ushaka kuvuga ngo ntuze ngo yabitangwe muri 70 ngo vyango byamumariye iki ngo yahavuye mbere ngo arahunga ngo buntakirino bijya pana kuko hari igihe iyo bari mu myaka 60 Imana ateguye kuzomuha muri 65 bacavuga ati wewe ntuzi uzoronka amamodoka n'amaparazera n'ibiki uzobijya imyaka 10 hamuce wigira ubisigira abana bawe urumva rero nta kuvuga nabi ku muntu wewe mutavukanye namwe mwaravukanye kuko ntubuzi iki Imana yamuteguriye bibiri rero nagira ndababwire nibategura ivy'iwabo hanyuma habe ubuntu habe bya bintu byo kugayana gusuzugurana gupondana hari abantu benshi uza wumva ngo ntuze ngo niwo wahamagaye ngo kwanga udahamagaye ntuze cyane ngo kutampamagaye ngo ujya ngo ntavyashoboye ngo ujya ntavyashoboye ako nakarorero nagenda kuko je byarashikiye hariho ahantu negeze kugenda ngwe bana te umuntu yagize mariage kandi nawe uramuzi agize mariage aca hamagara uwundi muntu uwundi mukomedi ngo baricaye mu nama ya komite baravugana bati none duhamagare nde ati zana Mukurukuru toya hamagara ntuze ni wagezweho ni wazwi tigome mu nyuma muri gwa rubanza barantumiye nagiye bisanzwe kabisa nk'umugenzi ndagiye nashitse muri gwa rubanza ndagira komedi ngize komedi nawe ndibuka niho wari ya komedi raryoha cyane abantu bose bari baratwenga ngiye abantu bagumye bambaza ngo none ngo kubera iki batamagaye wewe ngo none nkujya yazanye uyadufashije iki ngo ikintu yagize do special cyatume dutwenga n'igiki ngo uraryoheje urwo rubanza waruryohejwe gusa yega barampamagara abantu bo muri komite barambwira ngo baka ngo utamushango twe twamubwiye ngo wazane wewe ngo aranga gwese ko waryoheje rubya rubanza ndamubwira nti reka yenda kuganirira Mosi kugira abantu bamwemere yafaye urumva Mosi ntiyari mu guhiganwa ntiyari ko arahiganwa ntiyarondera ibiti n'ivyubahiro yafashe inkoni yari afise yiterera hasi hinduka inzoka kugira ngo abantu abereke yuko ari umukozi w'Imana ngo mukaba abanyamareba Imana ihabwa icubero cyane urenje mu mwuka abanyamareba ngo baca bamubwira ngo ivyo ukoze nibike
ngo natwe ivyo twobikora abanyamareba nabo bace bahindura inzoka zibere ngo ziba nyinshi cyane ariko rero Mose ngo kugira yerekane yuko yatumwe n'Imana Imana ihabwa icyubahiro amen 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 kugira ngo yerekane ko yatumwe n'Imana aca ategeka ya nzoka maze ngo kijya za nzoka zose zari ngaho zose z'abanyamareba Imana ihabwa icyubahiro amen amen maze bose ngo bace bagwa mu gahundwe bavuga ati Mose by'ukuri n'umukozi w'Imana Mose yarungitswe n'Imana Mose ni washoboye Imana ihabwa icyubahiro amen wa Mose rero Mukurukuru yari yigaragaje yuko ari washoboye Imana ihabwa icyubahiro ariko rero nagenda kuganirire ibikorwa vy'Imana vyigaragaza mu mwanya wavyo mu mwanya wavyo Imana ntija mwihiganwa boja ntibikunda ndihiganwa higanwa nande kandi ari yo higanwa nande kandi ari yo nkuru reka rero tugarukize ngaho ivy'Imana kuko Imana nigitangara Imana ihambaye cyane nuko rero turiko turasozera tumaze kuvuga kenshi ko turiko turasozera Mukurukuru ndagushimire cyane ariko ngusanzwe uri umupasteri mbe hajye usengerahe jewe aho nshitse hose huguruye ndasenga oya nivyo cyane mugabo gusa ndafise eglise yiwanje abantu baza kumvirizamwe ubutumwa kandi benshi barihanye kandi benshi baramaze kumbona yuko ndi umukozi w'Imana narigeze gusengera umuntu yaragwaye igikaku ikakwe ni cya kintu kimwe cyo kunuka ngahe ndamusengera nyane ndavuguta ndamubwira ati fata amahene y'impene maze utsindagire ngaha mu kwaha hanyuma uhagarare neza ugume hamwe ndamubwira ntiharageze ko urekure ya mahene yaciye agenda ajyanye na cyaje kwakwe ubu uyu muntu ni muzimu barakomeye abantu bariko baraturaba abagwayi iyo ngwara ni muzimu uwundi muntu nasengeye hariho umugabo yari afise ingorane zo mu matwi yabaye mashira ariko ndamubwira ati ngo nkwereke jana mutwara hari uruyoya rujya bita uruhinja ati ryamika ngaho gutwi kwawe mva babahungu b'indagara abatipe nabo uzama ngo zandagara ukamenga twazimutumye wa mutipe reko yaragwaye ugutwi ncana muryamika iruhande y'uruyoya hajya rero kenshi y'uruyoya rugize ngo tsa ruca rusura kwa ruyoya ruca rumusurira mu gutwi yega wa mugabo yaciye akira ntumbwiye imiti yawe ni y'amangetengete oya s'amagetengete oya tubikora mu kwizera gusa nta muti twaha nta vyatsi tuvuruguta ntitugira gute ubikora byose bikora mu kwizera ni nkuko iwawe je ndashaka kugusengera ubwangwa nkabwimura yeba kimuka kumbe we ntavyuzi yavuze ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi rakazi nagatete gato cyane gose akabage basura kazi urukorera uraruzi cyangwa umuceri ufise akabuto kangana na kujya ku muceri ukwizera kungana kajya kabuto ngo uzobwira umusozi wa Mboza uravyumva uzobwira umusozi wa Songa hahandi bimbanikeye ati ni wimukire mu Kanyosha nikere bazohora bayimbira mu Kanyosha birakunda yega mbere nagira ndabigire hama nsanga nikere wizana mu Kanyosha reka ivyo bintu ufise ukwizera kungana akabuto kasi nabi ukaji muyinga ati nikere nije mu nambari muyinga nambari ati oya simvuga ngo nikere nuza ujya musore mvuga ati ujya musozi ati imuka hinduka nikere imuka wa musozi wimuke wose wimukire mu Buyenzi ndiyo kwa bavivansi uravyuka mu gatondo ugasanga ujya musozi niho wimukiye nikere tukaza turayimba mu amasengesho yawe ateye akenga yarakomeye cyane nico gituma rero mugabo naciye ndavyihoza kubera iki kubera ko nk'ubu musozi no wimura ngo ndawushira hajye mu Buyenzi baza ko je no zimba n'abanyabuyenzi okay Mukurukuru ndagushimira cyane yego nshuti yawe mugabo ntitwogena tudasenze oya tuza gusenga kuko ahakugira ngo tuhashike ni ku buntu bw'Imana twagiye yego cyane datuhoraho datugororoka banza wifate ku mutima nawe mu gusenga yego cyane nkoresha ukujyo koresha ukujyo datugororoka datuhoraho datugira neza turagushima ukuntu ushaka kudufasha no kutugira neza turashima ukuntu ushaka kutuneshereza turashima kandi ukuntu ushika kubana natwe naho hari ikibazo cy'igitoro ariko uradufasha bikagenda neza abantu bashaka kuyunguruza buke buke bigakoreka ariko umuceri gwo muduga data gerageza uturabire ikibazo cy'umuceri abantu bararima ariko ikiro kize kuri 3 na 5 bine ububwira ngo ujye umuceri uri umugabo
data tufashe turongera izima y'ubuseko data iko iratera ingorane umuvugo ugeze muri 35 kandi baguma basemerera ati subiza kuri 45 sinzi ko abarundi benshi bafise amatijikoto mu matwi tufashe kera hari imikeke y'igihumbi uyu mikeke igwa 20,000 data none tuyikure iyo 20,000 tufashe imikeke yongere yururuke toye imikeke y'igihumbi ya 2 bazo tumushira kuri 5 kilo c'inyama caduze data kigeze mu 15 c'umusoso canga uni 11 tufashe yongere umanure canga na magufa ibyo bigufa none bimanure tumushira ku 8,000 uzobukoze data tugirire neza babe bayora umusenyi data baguma baduzi benigeze kuri suwasati none tuzubaka gute reka basi twibere mu binombori tufashe tugirire neza data n'amasomvyi yazimvye tubereze isomvyi data zime bita imyiruba somvyi zisigaye zigurwa 10,000 kuva kera narindi zagurwa 100 tugirire neza data uzobukoze tubisavye tuvyizigiye byizera ko kandi tuzobana nawe muri bwa buzima bwiza byose bizokoreka mu ijuru ndazi ko ndiko ndubaka y'inzu mbuze imifuko 50 nzoyigura iki kwisima yaduze manura igiciyo c'isima kugira amarira inzu yanje ndiko ndubaka mu ijuru urakoze amen urakoze rero yari Mukurukuru wumvise isengesho ryiwe wakoze nawe Beni Mukurukuru wakoze Imana iguhezagire amina bye ciao ciao